hari amakuru ariko aravuga yuko ingabo z'igihugu ca Congo FARDC zoba zakuwe ku kibuga c'indege ca Karemi hakazanwa ingabo z'igihugu c'u Burundi FDNB kugira ngo zibe ziriko ziracunga umutekano w'aka karere narijya. Bamaze kubona yuko FARDC bamaze kuba mungwa n'ibiturire, bamaze imisi bibonekeza bariko barajya bahabwa na leta y'igihugu cy'u Rwanda. Ku rundi ruhande mu nama Forum Russia Africa, Olivier Duhungireho ajejwe ibigendanire y'u Rwanda n'andi makungu yaraye afukamiye Uburusiya mu nama rayibaye kugira ngo Uburusiya ngo bwashigikire kubera ko Amerika iriko irabatera mu gitutu, byatumye Olivier Duhungirehe amera nk'uganyira canke arira Uburusiya kugira ngo bugire ico bukoze mu gihe Amerika yo yamaze kuba yarakariye mu buryo buboneka, mu buryo budasanzwe. Kino gihugu cy'u Rwanda gisanzwe kirongowe na President Paul Kagame, President w'igihugu cy'u Rwanda. Ku rundi ruhande ndibaza murabona kuri ino kano ka video nabacishirijeemo haraboneka umuntu ariko arabomora ifoto ya Fatou Beto canke President w'igihugu ca Congo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ndibaza ukibona ino foto ushobora guca wibaza ati aha ni hehe ibi bintu vyabereye. Ibi nagenda babwire yuko vyabereye neza na neza mu gisagara ca Uvira. Ibi mbere turaje tubice ijya nino tushobora kubabwira ingene vyagenze ku buryo abene igihugu bafata ingingo kugira ngo bashobore kubomora ibishushanyo by'uno mu president wabo asanzwe arongoye leta ihanira intwaro rusange ya Congo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ibi byose biri mwana makuru twabateguriye, ariko tubabwira yuko ku rundi ruhande baba polisi basigwa mu gisagara ca Uvira n'inyesha z'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufise nuko boba batewe ubwoba nabo wazarende ubu bakaba batanguye kuza barinyegeza mu mazu. Tutibagira kubabwira yuko leta z'ubumwe za Amerika zasavye umuhari w'inyesha z'igihugu cy'u Rwanda kubanza kwegera kure igisagara ca Uvira inyuma yuko basinya canke batunganya ibiri mu masezerano haba Doha ndetse na Washington. Ibire byose biri mu makuru twabateguriye, ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro cacu nyezina manze niramukize cyane abantu bese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abumva runo rurimi rw'ikirundi. Ndavuga bari mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, abari muri Zambia, abari muri Afrika yose muri rusange, abari Europe, Asia, Amerika. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'amasaha muriko muradukurikirana. Ndazi yuko ku bari muri akarere duherereyemo turacari mu masaha y'ijoro, amasaha hafi saha 3. Murumva yuko buriko burira kandi cyane, ariko ku bari hariya mu bihugu vyo hanze nabo ndazi yuko muri ku murango. Renda bifurize kugira weekend nziza mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye, maze ntimuze kubura yo gusohoka kugira ngo mushobore kunywa agafanta. Abandi nabimana ikomeze kubaha amagara meza, imukomeze kububahisha mu bantu. Nkuko bisanzwe turaje kugira ngo dubasesangurire uburyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Duhungirehe w'igihugu cy'u Rwanda yaraye afukamiye Uburusiya mu buryo bweruye, ndetse bisa nuko ariko arasukamarira hasi avuga ati Amerika iratugiramiye, Amerika yaduteye igitutu, dufashe muze ku ruhande rwacu mutugwanire kuko Amerika igira turimbuwe. Ibi biri mu makuru twashoboye kuba tubatohoreza, ndetse abari bari hafi canke bashoboye mu imbere yacu bashoboye guca batwandikira ati mu nama ya Forum Russia Africa mu mushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Olivier Duhungirehe yatakambiye Uburusiya kubwo gufasha kubashigikira ku kibazo ca Congo. Igihugu cy'u Rwanda cyagiye ngaho gitakambira Uburusiya kugira ngo bashobore kubafasha kubijanye n'ikibazo kiri muri Congo. Ushobora guca wibaza ati none ko bariko baratakambira Uburusiya bwo butazi ivyo u Rwanda ruriko rurakorera abakongomani. Ibireka sije tugiye kuyagako, aho reka tuyage ico bacatumye Olivier Duhungirehe afukamira uyu mushefu yari yaserukiye Uburusiya mu forum kugira ngo ashobore kumutuma amutumire kwa Putin amubwire ati burya abanyarwanda bimeze uko raba ubagwanire. Ndetse yongeye atubwira ati kubera ko Amerika yavyuye umugara iriko irabatera igitutu giteye ubwoba ubw'ibihano bigiye gufatirwa, bongere bafashe bakingire President Paul Kagame. Muri ano makuru
murumva yuko Perezida Paul Kagame we ari muyabira. Perezida Paul Kagame kabisa ari muyabira nk'uko Olivier Nduhungirehe yavyerekanye mu gutakambira ndetse no gushira ibirenge hasi imbere y'Abarusiya, ariko arabasaba yuko uyu Lavrov n'Umurusiya yari yagaragaye niyo nama, ndetse ariko arabasaba yuko bobafasha mu vya gisirikare ndetse no kugira ngo bashobore kurinda umutekano wabo, mu gihe Amerika yo yamaze kubirakarira igihugu cy'u Rwanda mu buryo bweruye. Bagomba ukuntu igihugu cy'u Rwanda cova muri Kongo kikanka. Sinzi yuko Uburusiya bugiye gushigikira kino gihugu cy'abakora amaraso, kino gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo bashobore kubandanya biba canke bagira ivyo bashaka ngaha mu gihugu ca Kongo. Ivyo sinje kubiteho kumbure tuzobatoreza, ariko mwibaze impamvu leta y'u Rwanda yagiye gutakambira Uburusiya kugira ngo bashobore gukinga Amerika ntihagire ikintu ibakorako. Icatumye aba banyarwanda birukira muri Rusi ni kubera ko bazi yuko Amerika idahuza n'Uburusiya. Aha rero baca bavuga ati ko Amerika idahuza n'Uburusiya, reka natwe twibome ku Burusiya. Deje bari ko baratambatamba bavuye kuri Amerika, ubu naho bagiye kwisemba Abarusiya. Nyamba Abarusiya bazemera uko bazoza bari donc barabatumaza kubibira navyo nzi, muga ico nzi nuko amakuru dufise nuko bitashoboye kuba biberera, ndetse inyishu barose itari ihagize. Ibi biri mu makuru twabatohoreje neza ku muri zokomeza twokora umuntu kugira ngo mushobore kugenda mutahora. Tukambavu y'ivyo twabwira ko mu gihugu cy'u Rwanda ibintu bitoroshe. Inzara aho bitwa Kayonza kabisa, inzara yamaza abantu, irikira bica Rubozo, irikira bica mu buryo budasanzwe. Ndazi yuko ku mbuga zigiye zitandukanye mwagiye murabibona, abanditsi bagiye batandukanye, ndetse iki kibazo carageze yaho kibazwa uyu Perezida Paul Kagame mu gihe yari yakoresheje inama novuga y'ubwoba akoranya abo muri FPR Inkotanyi, akabakoranya nyuma yaho yumvise yuko leta ya Trump yatumye ko bamwe mu batavuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashobore kuba basesekaye Washington bagire ico bumvikanye ko, mu gihe Perezida Paul Kagame atari ko arakurikiza ibyo bari basinye mu masezerano yabereye Washington. Ndibaza ibi mwagiye muri kukana twagiye tubibaha atakibazo na kimwe. Kundi ruhande kuri uyu wa gatandatu wo mu ndwi iheze, inyeshamba za AFC M23 zarashoboye kuba zitanga itegeko aho zabwiye abene gihugu bari muri gisagara ca Uvira neza na neza gusitura igishoro cyangwa stati ya Tshisekedi kiri muri Uvira. Bikaba vyakozwe mu bikorwa rusange, mu gihe ku munsi wa gatandatu inyeshamba zigifata kino gisagara zakoresheje igihugu rusange. Amakuru dufise nuko zino nyeshamba zahise zitegeka bene gihugu bari mu kivi rusange kubomora ino shusho ya Fatibeto. Ndibaza murabibona ku masanamu, iyi video namwe bashishikizamo yerekana uburyo abene gihugu bari ko barahatirwa kubomora canke gusatura bimwe mu vya Perezida Fatibeto. Ibistati byari bisanzwe biri ngaha mu gisagara ca Uvira. Ibi rero vyerekana ubugome n'ubugesera zino nyeshamba zikomeza gukora zikorera ngaha mu gisagara ca Uvira. Ndibaza mwari mubonye tuteko turagaragara mu kanya ca kibazo c'amatara cyari kibaye, ariko ndizera yuko ubu turiko turabonana kubera ikibazo c'umwanya tubabanarije tubabwira uko ibintu vyifashe, kandi azi yuko mukomeza kubitahura atakibazo na kimwe. Tunababwira yuko abanyamurenge bakomeje amasengesho mu misozi, abanyamurenge barakomeje ibisirimba aho bariko baragwanira twigwaneho imbere yuko itana mu mitwe na FARDC. Ivyo bikaba vyabaye ku munsi w'ejo na hirya y'ejo, imigwano yabereye muri Minembwe. Muri Minembwe harashoboye kubera imigwano idasanzwe, ndetse no muri Mikenke aho mbere hakoze n'amasukoi ndetse n'amadrone CHI PTSI-25 amasukoi yarashe zino nyeshamba zari zisanzwe ziri ngaha muri Mikenke. Amakuru ndazi umusisangozi yarashoboye kuyabaha atakibazo na kimwe mu biganiro twabahaye ku munsi w'ejo. Niyo mpamvu uno munsi twagiye kubona amavideo menshi aho abanyamurenge bazindiye mu misozi, bazindiye kugira ngo bashobore kwiyegereza umukama Imana maze akingire zino nyeshamba zabo. FARDC niya zirasa ize kuzirasa itazigema. Ibi nivyo twagiye kubona abanyamurenge ba kabisa uri munsi basenga mu misozi bavuga ati Mana uturindire twigwaneho, Mana uturindire buri kimwe cyaba twigwaneho. Umugabo murabizi yuko n'umusuma yagiye kwiba
avuga ati mana urandinda ntibafate kubera ko bo nkubita hamwe bamvuna umugongo. Ikindi yindi nkuru twabwira nuko kuba kongomani batari bake benshi cyane bamaze guhungira mu gihugu cy'u Burundi baza baratangwe kuba berekezwa mu makambi y'impunzi agiye kubamwo inyuma yo kubakura mu bibanza by'amatransit. Twovuga yuko ubuzima bwabo butanguye koroha inyuma yaho baki mu matransit wasanga ibintu bigoye, ariko amakuru dufite nuko bamaze kuba bagera mu makambi ndetse amakambi agiye kubafasha bizoborohera cyane na cyane mu kuyibeshaho ndetse no mu kurinda amagara yabo. Naryo ubona yuko hajya mu makado transit ibintu bitaba byoroshe nabuke. Andi makuru dufite nuko leta ya Kinshasa yemeye FMI iremeje ko igiye gutanga miliyoni zigira ku 145 z'amadolari zihuta zo kugira ngo bashafashe impunzi z'abakongomani bari mu makambi z'impunzi mu kubarosa ibifungurwa n'imyambaro no gutunganya neza aho barara. Murumva yuko iyi FMI igiye gukora umugambi mwiza cyane aho igiye gutunganiriza uburaro bano bakongomani n'akongomani kazi zino mpunzi muri rusangi, aho bagiye kubafasha mu byo kwambara ndetse no mu byo gufungura. Murumva yuko ubuzima buzomera nk'ubworoshe na buke buke mu gihe mwari muzi yuko ibintu mino misi byari bikomeye cyane. Ndazi yuko mwe mudukurikirana mu ntangamarara mwumvise ariko ndavuga inkuru y'ingene yuko abasirikare ba FARDC boba bakuwe ku kibuga cy'indege cha Karemi. Tubona babwira yuko chef de commandement ngaho mu gace ka Karemi amakuru dufise nuko yamaze kubatabwa muri yombi inyuma yo kwikeka ko yoba ayagamaye cyangwa akorana n'umwansi w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ibindazi mwagimana na hagiye hatandukanye, ariko abandi makuru ya Javuga hariya nyene yavuze ko FDNB ingabo z'u Burundi arizo zahawe ikibuga cy'indege ca Karemi, ndetse banagerageje kuvuga aba special force ngo bakomeye b'igihugu cy'u Burundi aribo bagiye kuza bararinda kino kibuga cy'indege ca Karemi. Iyo nkuru nayumvise ariko sinje kuyemeza, sinje no kuyihana kuko nta cemeza kinyemeza yuko ingabo z'uburundi zoba ziri muri Karemi zigiye gucunga ikibuga cy'indege, kandi nta kinyereka yuko ingabo z'uburundi zitoba zitariye. Ibi byose kumbure ano makuru ntiyashobora gusakara akamenyekana, tuzobabwira uko bimeze uko vyifashe hama tubashikirize ingene vyifashe. Nyamba FDNB byamaze kuba ishika ngaha mu gisagara ca Karemi tuzotubabwire kuko ntabwo bizohisha, kuko nta mpamvu yo kubihisha. Tuzoza tubabwire ko ingabo z'u Burundi ziko ziritwara hariya mu misozi Pretoria muri Karemi gisagara ca Karemi, ariko kugezana n'ubu tubabwira yuko atangabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo kuko barazigarukanye. Niyo makuru twarose kuko kubahiriza amasezerano ya Washington niturumva ayandi makuru atubwira ati ingabo z'u Burundi zarasubiye, kuko ni message tumaze imisi tuko turakira abantu benshi batubaza ati bimeze gute ingabo z'u Burundi zoba zarasubiye hariya mu karere bimeze gute, ariko nagira ndabishwe ndababwire yuko ata makuru yizewe turaronka ingabo z'u Burundi zoba zarasubiyeyo, ariko ziramutse zisubirayo tuzobimenya kuko bamwe ni bene wacu, bamwe nabo tuvukana, abandi n'abavyeyi bacu. Ntituzobirwa yuko basubiriye mu gihugu ca Kongo guharanira amahoro n'umutekano uri kurahungabanya n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Nuko mu kiganiro nabahaye naberetse ijambo president His Excellency Neva General yashikirije ku munsi w'ejo, aho yavuze yuko atazigera yihangana na rimwe igihugu cy'u Rwanda mu gihe kizogerageza kumutera n'umunsi wa rimwe. Ndazi yuko iri jambo rivuzwe kenshi, abenshi baba baravuze yuko Neva donc bijya bintu baba bivugiye bivanye kiyagiye ko nyinshi bazazikiriko zitagasugereza Burundi, ariko kugira abereka ko ari furu general ku munsi w'ejo yarongeye ararivumera, aravuga ati leta y'u Rwanda ikaramuka ituvogereye abasirikare abene igihugu bose barabizi yuko dufise umwasimu hageze kumugwanya dutegerezwa kumugwaniriza. Habe iri niryo General Major yashoboye kuvumera ku munsi w'ejo, ndetse byakomye abanyarwanda benshi, ndetse byatumye abanyarwanda benshi bagira ico barivuzeho. Ariko ijambo rivuze n'umunyabwenge ntushobora kuritahura. Mugandazi Neva abo yahaye message barayitawe kandi mu buryo bwiza. Nta na rimwe igihugu cy'u Burundi kizigera cihanganira donc abangushi cyane abo bateza umutekano muke mu gihugu ndetse no mu karere.
muri make novuga yuko yongeye gukoma hababara zino nyigisho z'igihugu cy'u Rwanda ariko sigomba kubabwira byinshi ndabasezere ndanabike abantu kumbure bikunze tungura mu bindi biganiro byacu